musenga mwizere ko mubihawe kandi muzobibona. Iyo musenga mwizere ko mubihawe kandi muzobibona. Iyo musenga mwizere ko mubihawe kandi muzobibona. Yesu Kristo nahabwa icyubahiro. Ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Egome hanyuma nanje newe iteka ryo kuba hano imbere y'ikoraniro ringana gutya. Icyubahiro kibicimana. Ku mazina nitwa Xavier Izibariza, ndumwankadire muri Side Yohana 15. Ariko namahunda kuvuga nta bishasha biriho. Gishasha ni ukwizera uza kubyakiriza uyu munsi. Amen. Nta bishasha ariko gishasha kiri wawe. Dusome ku murongo w'indwi 15 ku murongo w'indwi. Nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe icyo mugomba cyose kizobabera kuno. Amen. Yesu Kristo nahabwa icyubahiro. Hanyuma rero jewe muri uyu mwaka kuva ku munsi w'ejo nari mvise aka gakorasi kavuga ngo iyo musenga mwizere ko mubihawe kandi muzobibona. Ndakaririmba inshuro nyinshi nk'inshuro 10 mu gitondo. Hanyuma ngeze ahantu hamwe numva ndose aya majambo ndayaganira n'abantu. Hanyuma numva ko ari amajambo y'uyu mwaka. Eza bahezagire. Ndagenda kubarire iri jambo, ibi bintu tuvuze ubyandika ahantu, kuko n'inkoni nimubyizera ugiye kuzokwitwaza muri uno mwaka. Hanyuma mu by'Imana hariyo ibintu bibiri canke reka mvuge principe zibiri. Hariho ibintu biba ku mwanya wavyo, icyo no kwita hariho ibiba instantanément canke mu gihe kanaka, ariko hariho n'ibindi bintu bibandanya tuvuga ngo biri progressive, tuvuga ko ari principe ya continuité. No kuvuga ngo rero ivyo bintu bibiri birunganirana. Hariho ibintu biba mu gihe cyavyo, n'akarorero kwakira Yesu. Kwakira Yesu ni igikorwa kiba mu mwanya wacu. Yesu abahezagire. Nidusha tuvuga uko baduhamagaye ngo tuje kwakira Yesu, tumwakiriye twaramwakiriye. Mugabo hariho igikorwa kindi kibandanya, ni igikorwa cy'ukwezwa. Yesu abahezagire. Tuzorinda tuja mu ijuru tukigira gute? Tucezwa, tuzoba dukeneye kwezwa. Imana nibahezagire. Ariko nituzokwama twakira Yesu. Hanyuma rero ni ijambo rivuga ngo kuguma hehe? Kuguma muri Yesu. Kuguma muri Yesu. Imana nibahezagire. Mwaramwakiriye, twaramwakiriye, ariko uyu munsi icyo usabwa ni kuguma muri we. Yesu Kristo avuga ku by'umuzabibu, avuga n'iby'amashami. Tuvuze ku byo twe tumenyereye, reka tuvuge igiti cy'ivoka. Igiti cy'ivoka gifite amashami. Iyo ayo mashami akiri connecte ku mutumba, ayo mashami nta kabuza arashobora gukwega
y'amaseminero na y'amazi na vya bindi kumwe mubizi muri biology, ikakira ico giti kikanwa, hanyuma kigashobora gufabrika ya matière vivante. Kubera iki? Kubera kiri connecte ku giti ku mutumba. Ariko mu gihe amashami boyaca, naho giheza ngo gisubire gukura vya vyunyunyu, naho gisubira gukura y'amazi, nigishobora gusubira kuronka ya CO2. Ariko kugira ngo gishobore kuronka ivyo byose, ni ngombwa kigume kiri ku mutumba. Yesu Kristo nawe avuga ngo namwebwe ntaco mubasha gukora mutamfise nimutaguma muri jewe. Mana bahezagire. Ntidufise umwanya munini, ariko nakubariye ngo birahagije wakira iki kintu. Ariko ikintu nagira gutekerere, nivyo twumvise ko ijambo rivuga ko ari kuguma muri Yesu. Kumwakira waramwakiriye, mwaramenyanye. Ariko uyu munsi uno mwaka ikintu ndakuzaniye uzogumya, uzotwara, ni iki kivuga ngo kuguma muri Yesu Kristo. Uze witwararike kuguma muri nde? Muri Yesu Kristo. Hari ibintu rero bishika kuri 4 canke 3 biramvuge ntasigura ko bizogufasha kuguma muri Yesu. Ufise ikaramu yandike, kuko ni iki? Ni impamba. Esa wahezagire, ni impamba. Iyombe ikintu kizogufasha kuguma uri connecte cyane kuguma umase kuri Kristo, ni ikintu kivuga ngo ni ubuzima bwo gusenga. Esa wahezagire, la prière. Mvuze ngo ubuzima bw'iki? Mvuze ko ari ubuzima biratandukanye nuko novuga ngo gusenga gusa. Paulo avuga ngo musenge gute? Musenge ubudahumeka. Ikintu kizogufasha kuguma muri Kristo muri uno mwaka ni ubuzima bwo gusenga, la vie de prière. Uko gusenga k'ubuzima ni kiri gikorwa dukora turose umwanya. Tuvuze ngo ubuzima ni nkuko twovuga uhema. Nta munsi n'umwe uzovuga ngo uyu munsi ngira nipfumye guhema, uyu munsi nirirwa ntahemye. Ntibishoboka, kuko n'ubuzima. Nawe gusenga bize bikubere nkuko uhema. Imana iguhe umugisha. Ikigira kabiri kizogufasha kugira ngo uzogume uri connecte, uzogume uri en communion na Kristo, ni iki gikorwa kivuga ngo ukwezwa. Eza wahezagire, ukwezwa, la sanctification. Nabyo nyene reka mvuge ngo n'ubuzima. Imana iguhe umugisha. Bon, sindi umuteologie, ariko hari igihe kenshi dukunda kwitiranya ibintu, ugasanga umuntu uyu munsi aragwa muri yesheke, aragwa muri ikishaha, n'uyu munsi akagisubiramo, hanyuma agacavuga ngo ni ukwezwa. Ntabwo iyo tuvuze ukwezwa nitwa dushatse kuvuga ubuzima bwa esheke ya buri munsi, kwama twatura dusubira dutsindwa, hanyuma twongera dutsindwa. Ntabwo ico ari cyo kwezwa. Nibaza yuko iyo ni inzira imwe muzidushikana ukwezwa. Ariko ukwezwa no kwitandukanya niki? No kwitandukanya niki kwezwa? No kwitandukanya n'icyaha. Mu yandi majambo nukugira itsinzi ku cyaha. Bibiri ivuga ngo nitwame dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire. Icyo ndakwifurije no muri uno mwaka nuko uzogira ubuzima bwo kwezwa, atari ubuzima bwo kwama muri defiance, ariko
ubuzima bwo kwitandukanya n'icyaha. Bibiliya yavuze ngo twiyamuririze gute ibituremereye n'icyaha gikunda kugira gute kutwizingira ko vuba. Uko niko kwezwa. Ukwezwa ni ukwitandukanya n'icyaha. Ukwezwa si ukuvyamamwo twama tuja kwatura. Ndakwifurije ubuzima bw'intsinzi, ubuzima bwo kwezwa buzodutuma tuguma turi connecte kuri Kristo. Icya gatatu kizogufasha kuzoguma uri connecte muri Kristo ni usoma ijambo ry'Imana no kurizirikana ko. Ndakongeye ko kantu hariho gusoma ijambo ry'Imana no kurizirikana ko, icyo twita méditation, la lecture de la parole de Dieu et la méditation. Ibikoko iyo biriye haragera igihe bikuza. Natwe dusoma ijambo ry'Imana ntibidusaba gusa kurisoma, ariko kandi biradusaba gufata akanya. Mu Kinyarwanda akunda guca bakoresha ijambo ngo guceceka. Biradusaba ko dufata akanya ko guceceka, tukaribamo, tukaryiyumvirako, tukaryapurika ku buzima bwacu. Icyo ndakwifurije muri uno mwaka ni uko uzomuza ngo gusoma ijambo ry'Imana ukongera ukarizirikanako, ukaricecekako. Ibyo bizogutuma kugira gute bizogutuma ugumatanye na Kristo, kuko ni nkaho uzoba musoma gakete ku mukunzi wawe. Iki gitabo ni kete ry'umukunzi wawe. Uze wamurisoma muri uno mwaka. Uko uzorisoma bizokugumiza hamwe n'umukunzi wawe. Muzogumana, mugume mu bunywanyi, mugume mu busabane. Yesu aguhezagire. Yesu aguhezagire. Reka ngarukiriza aha. Ibi bintu bigumye. Ubuzima bwo gusenga, ubuzima bw'ukwezwa ni ukuvuga kwitandukanya n'icyaha, ubuzima bwo gusoma ijambo ry'Imana no kurizirikanako, ukaryiyumvirako. None icya kane, gukorera Imana mu buryo bwose. Imana iguhezagire. Uzi ukorera Imana mu buryo bwose. Yesu abaho umugisha. Ibigira cumi ubitange. Abaho uzubafashe, uzusuhuza abagwayi, uzuvuga ubutumwa bwiza, uzukorera byose. Ibyo bizokumatanya na Kristo, bituma uguma muri we. Imana niguhezagire. Mana nyakubahwa, wakoze. Turasabye kugira ngo umuntu wese ari hano iyi mpamvu dutekereye ayitware, azayikoreshe, azayifungure, izimuzira muri uno mwaka mu izina rya Yesu Kristo. Amen.